Kw'igenekerezo rya 16 ruheshi uyu mwaka turimwo 2025 ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya no gutunganya umwimbu anagesa kizotangura kugurira umwimbu w'ibigori abene gihugu abarimyi umwimbu umusesekara ku barimyi b'ibigori. Ivyo tubisanga ni tegeko ry'ubushikiranganji ryasohowe kuwa 9 ruheshi uno mwaka. Uno musi kw'isoko uko ibiciro bisanzwe byifashe imbere yuko anagesa itangura kugura umwimbu ku barimyi b'ibigori. Aho twagiye turaca twasanze umwimbu w'ibigori ikiro kimwe kiri ku mafaranga, hamwe bagurisha amafaranga 1600, ahandi barakigurisha amafaranga 1700. N'iryo tangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije nta giciro cerekana amafaranga anagesa izogurira abene gihugu, ariko mu mwaka uheze anagesa yagurira abene gihugu amafaranga 1700 ku kiro. Twibaze ko no kuno mwaka amafaranga azoguma ari 1700 ku kiro. Uno musi umudandaza twaje kuba tuganira yatubwiye ko afise amakenga ko anagesa uko igiye gutangura kugura ibigori kubera igihugu ubwoba ari bwinshi ko bizoca biduga kw'isoko. Reka twumvirize amakenga yiwe ico afatiye. Uno musi ya anagesa igiye gutangura kugura ibigori abene gihugu. Mbega anagesa ni yatangura kubigura nta ngaruka mbi bizogira mwebwe musanzwe mu bidandaza hano? Iyo anagesa itanguye kugura ibigori ingaruka kenshi twama tuzigira kuko ibigori mu bisanzwe bica biduga bica bizimba, kuko nk'ubu unye batanguye kugura 1700 abadandaji nabo hari yanye baca barubironka ku 1700 ku banyagihugu. Umva uco harura n'intuzenya n'igitoro ukuntu cazimvye bica bishika bizimvye, ni kuvuga nimba twara tubidandaza icindwi bica bigenda mu 2200 nkabiruko. Uno musi imbere yuko anagesa itangura kubigura mwariko mubidandaza amafaranga? Ariko tubidandaza 1700. Mukaba mwabiranguye 1600. Iyo mubiranguye mubikura hafi canke ni biva mu ntara za ruguru, Ngozi, Gitega n'ahandi izo ntara ziyo. Mu mwaka uheze igihe anagesa yari kuyagurira umwimbu w'ibigori harabaye imyidogo itari mike ku barimyi aho bavuga ko bateba kuronswa agahembo kabo. Ni kenshi umushikiranganje wa mbere Gervais Birakobuca yasemereye avuga ko anagesa yonyarukiriza abarimyi kubahemba agahembo kabo. Muri uno mwaka muri iryo tegeko ryasohowe n'ubushikiranganji anagesa imenyesha ko umurimyi wese azohora ahembwa amafaranga yiwe biciye kuri konti haba muri banki canke muri microfinance. Intumbero akaba ari iyo guhimiriza abarimyi gukorana n'amabanki ndetse n'ama microfinance. Amakenga ahari naye akurikira: mbega abarimyi bose barafise ububasha bwo kugira amabanki n'ama microfinance? Abatayafise nibo bashora umwimbo wabo bazohembwa gute? Muri iryo tegeko kandi tubamenyeshe ko harimwo ko umurimyi wese azoshora ibigori azobanza kwerekana urupapuro ruriko umukono w'umukuru w'umutumba rwemeza ko ashoye ibigori yirimiye wenyene. Turangize twibutsa ko mu Burundi ikigo anagesa cyashitse mu mwaka w'2018. Uyu akaba ari umwaka wa gatatu ico kigo kije kugurira umwimbo w'ibigori abarimyi.